Mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko mumeze neza aho mwerereye hose. Ni Olivier Hakizimana muri kumwe uyu munsi kandi muri kumwe na Nathalie Nyamoya ni madamu wanje. Imana ibahezagire rero turabashimiye tubanje kubashimira kuri feedback kuba twandikira ari benshi kuba tugirira ama audio hari intahe zimwe abantu baduha zidutera intege kumbura dushobora kuzogizigirira resume kuko baba baduhaye amadetaye yabo y'ingo zabo urumva ibintu tudashobora gushira ku rubuga kubw'imvo z'akazi mucimo bitahura namwe ariko turashimira Imana hari abantu baturungikira message hari abadushingira intahe surtout hari n'abatubwira benshi ko badusengera n'ukuri nagomba nisabire kubw'iki gikorwa dukora na Nathalie amasengesho yanyu mudushigikire mu masengesho yanyu turakeneye ko muduporta amajambo tuvuga nta bubasha afise kubgayo yonyene atarimwo amavuta y'Imana atarimwo ubushobozi bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Hama twari twaravuze kuvyerekeranye n'amalangage donc y'urukundo imvugo z'urukundo. Uyu munsi nagomba kuvugana na Nathalie ndamubaza la fois passée twari twavuze kuri les services rendus ibikorwa abantu bafashanya nagomba kukubaza Nathalie wewe hariyo iyindi langaje twari twabwiye abantu la fois passée kuvyerekeranye n'ibintu byo gutanga amakado ni langaje abantu bakunda none wewe woyitubwira kiki kugira kumbura umuntu yararindiriye ati mbwira kantu nyene gatomoye nanje madamu canke monsieur ejo nzinduke ndamutangaza. Ndabaramukije mwese nongeye kubashimira cyane gose kuvyerekeye kuba muko muratwumviriza. Jewe vraiment kuvyerekeye iyo langage y'amakado c'est pas mon fort. Byukuri ndazi uko tukiri muri fiançailles na Olivier. Yarangwirageza vraiment kungurira amakado niki. Jewe si langage iri très fort. Nkuko twababwiye canke tubibibutse aburya malangage yose arakenewe. Mugabo hari aho umva ukeneye iyi kurusha yindi. Jewe vraiment langage y'amakado iri muzanyuma noba numva Olivier apojeje iyo acte numva itamukora. Par contre Olivier ndamaze kukubona vraiment naho uwo mutekerera imbombo zibiruka zishira muri papier cadeau kayimuzanira araryoherwa cyane. Rero malheureusement nanje kenshi ntamasanga ndiko nkora nkuko niyumvira. Gatusanga Olivier aranguriye udukado we tumukora ku mutima mugabo je tutankorako. Alors nibaza ko kenshi kugira uyige gutanga amakado ifo kumenya igituma le pourquoi iki uza gutanga ingene uza kugitanga na ryaru gitanga kuko nibaza yuko naho Olivier wo gukunda amakado hari imyanya utabukeneye izo kado hari imyanya peut-être uri stressé hari imyanya uri kuriruka inyuma y'ibintu hari imyanya uri mu bindi hari nanje gihe nibaza yuko ntakeneye iyo kado ntayikunda aho ugasanga ije au bon moment. Donc nibaza ko iyo umuntu ariko aratanga kado c'est surtout savoir la motivation kumenya igituma inyuma yo kado kuratanga. Ceni buki inkuru nigeze twigeze kugira abantu nigeze nari nkiri twe tukibibujumbura hama nkora muri leta hama umunsi baduha bonus ku kazi hama kwera Olivier nabona vraiment iyo rangaje y'amakado ayikunda cyane. Ndavuga nti jewe Nathalie ngira mbe umugore mupfasoni muno musi ndavyica ngira nje kugura ishati ndamugirire kado mugabo kwera nzi ko deja amasiri ya Jena Olivier ataramwe ndabaza wo mukomere sante ndakubaza none niyaza na facture ashaka kuhinduza mu gihe ato kunzi ishati ngo nta kibazo aca ndinanata uwo musi ndagira igitangaza cijuru basharagura iyo shati yagugwa 95,000 yari menshi vraiment. Ndibuka ko abagenzi banje baza kumenya bari mu ngagara ndaca kubaramutsa ndababwira nti uno munsi navuze langaje Olivier bashi jewe rero uno munsi mwijoro je nibaza yuko aza kuryoherwa niyabona iyo kado bantu b'Imana sije nshitse muhiraga basha ndayidepojeje Olivier arashitse ndayimweretse ati iyo shati wayiguriye ndamwe nti Olivier imbere y'ukumbazi yo nayiguriye esko wanashimye ko wanayibonye nyuma ngwego ngo mugabo nguratsi ko ngo ntorera amastire ntakunda nti je nivyo twayivuganye n'umukomerisi uzucugenda usubire ngo uyiguriye ngo hani mesh cyajeje navyumse nk'ikofi. Hanyuma muri ako kanya ndatahura yuko fon iyo kado nayo yiguriye
rero là revient la question de la motivation benshi bava babaskandaliza non quand même Olivier twe tous humekegwa namwemuye rero kumbwira gentiment nukuri yabimbwiye très gentiment ariko mwumva ingene jewe vyambabaje en fait je voulais me faire plaisir dans les yeux d'Olivier nakoze igikorwa ciza nagera nshaka kubona Olivier aryohewe kugira binyohere jewe rero nibaza ko la motivation iri très très importante mu gihe utanze cadeau nibaza yuko iyo utanze ikintu ukavuga uti niba kimukora ko Imana ishima niba camukoze ko niba yagikunze Imana ishima niba atagikunze ndamenya iki ntacyo nzosubira kukimugurira ndabona kwiranga canke iyi sorte de cadeau ntazosubira kuyimuha parce que naco bimaze nibaza ko nkaho Olivier kubwanje nibaza ko hari ibintu tagita ku mwanya munini vraiment makado je ne sais pas ce que tu en penses. aho no kugira rero ntuzenze uramakado iki kintu avuze n'ivyo kuvyerekeranye n'amakado amakado ni kimwe mu ma expression canke mu kugaragaza urukundo ufitiye uwo mukundana canke ufitiye n'abana ufitiye umuntu ukunda ufitiye n'umugenzi n'uburyo bwo kumugaragariza ikintu kivuga ngo nukuri ndaryohewe kuba ndi kumwe nawe canke ndagukunda canke ufise agaciro donc iyo turiko turavuga rero ivyerekana no gutanga ingabire canke gutanga kado nagomba kubabwira abantu benshi biyumvire yuko ari ibintu vy'amahera ibintu vy'agaciro hari umuntu c'est ça nico gituma urumva Nathalie ariko aha munyemerere nanje ndabicishemwo habaye egoisme attitude nagize ni egoisme ariko urumva hari gihe amakupra aca mu situation imwe na rimwe amahera fise umugenzi nawe akunda gutera inkuru ngo ari guca ahantu ngo muri situation financière imeze nk'aya majambo Yesu yavuga ku musaraba ngo Eloi Eloi lama sabachthani ati data wampebeshejwe n'iki donc hari gihe wasanga rero umuntu ari mu situation nk'ayo aho financière rimwe na rimwe usanga bigoye rero madamu 95,000 aguze ishati donc niyumvira muri ubwo buryo cyanibuka yuko hari ahantu Bujumbura hajya ashobora gukura nk'amashati muri ico giciro nyene nk'amashati 4-5 kandi meza amwe notondara ku kazi nkumva yuko mberewe donc nariravye nanje nabaye egoiste sinarabana atari rero iyo turiko turavuga ivyerekeranye n'amakado canke n'ingabire aha kumure Nathalie yotwekera gatoyi est-ce que ni kintu c'amahera menshi canke je personnellement je ne pense pas ko ari vy'amahera nibaza ko c'est le cœur le geste iri nyuma hariho nigeze kubona utuvideo dutoya umwana bamuhaye bamwibutse ko anniversary bamuha kado sinzi amba yari mbombo amba yari gisuguti yararize arakogwa araja hasi c'est un cadeau financièrement atachivuze mugabo yaramukoze le geste ni important umutima uri inyuma ni ukomeye nico gituma nibuka igihe Yesu yigeze kubwira yagiye muri temple abona umugore atanze 2 pièces umukecuru avuga ati ujya atanze byinshi cyane kuko ngo atanze ibyo afise byonyene mu mutima hariho rero nundi avuga ati jewe nanze byinshi kandi bitera induru c'est pas ça le don na don duhereza Imana un cadeau tout ce qu'on fait on doit le faire avec le cœur ikiri important rero ni kiri nyuma yacu kuko hari n'abakoresha iyo langage entre guillemets nabi y'amakado pour séduire les gens vuga ati abagore bakunda ibi hinge tubaha amakado yewe yatwashwanye hinda munumisha amakado non le but ce n'est pas ça kandi rero umuntu amaze kubimenya biranakublessa kurusha ati rero ubaza kugurisha ugurungure ibintu urumva uyundi nawe donc voilà umuntu arashaka kuja muri extrême ariko igikenewe ce n'est pas igikenewe si c'est pas amahera washize imindahane ce n'est pas investissement yo kuguma wiruka ariko n'umutima uri inyuma est-ce ko umuntu uramwiyumvirira kandi yabonye ko mwiyumviriye je nazo ko n'imitima umuntu urumva yuko yakuyumviriye le cœur parle iyo utari stressé iyo vyukurutuje kandi ukeneye usi kwakira kuko hariho gutanga cadeau no kuyakira aussi je me dis que aussi no kuyakira c'est tout un art kuko naho nyene nka jewe je dois apprendre par rapport à Olivier nk'icyo définition tanze numvise définition birefu cyane kuri jewe sine kutanga iyo mugabo kubera wowe igukorako je dois apprendre hezo kwiga kumva nyene Olivier avyakira kugira nige aussi kumenya mpaye cadeau ico bisigura
urakoze cyane numva ari ikintu kitwekerera rwose kuko kado nababwiye turakivuga yuko ni langaje c'est une façon de s'exprimer ni uburyo bwo kugaragaza muri wewe ugushima wo muri kumwe kumugaragariza urukundo kumugaragariza ukumushimira ku kintu kanaka na cyane cyane no kumwereka agaciro afise nicyo gituma rero iyo turi turavuga ku byerekeranye no gutanga ingabire muri Bibiliya baravuga inkuru y'umwami Herodi umenga yari afise une maîtresse hama Herodias hama mu nyuma ngo umukobwa we aratamba rwose mu nyuma acamubwira ati saba icyo ushaka cyose ndakiguha acagenda kubaza nyina amubwira kuko Yohana Umubatizi yari abagoye ati genda umusabe umutwe wa Jean Baptiste rero ibyerekeranye n'iby'ingabire hari igihe rimwe na rimwe usanga tubivangamwo na rashera hari nk'abagore cyangwa abagabo usanga umenga hariyo impression morale mu mbabarire ndiko ndakoresha igifaransa rwose umenga umuntu urafise ingene umuntu uri kugerageza kumwifatira urumva uri kugerageza kumwifatira kugira umushikane aho wowe ugomba aho wowe wifuza nicyo gituma iyo turi ko turavuga ibyerekeranye n'iby'ingabire ni byiza yuko biba expression cyangwa ukugaragara k'umutima ariko umutima uri pirosi kuko nibyo bigira imbaraga nibyo bigira ubushobozi nicyo gituma rero iyo turi ko turavuga nabajije iki kibazo Natali eswe ni ikintu cy'agaciro burya ikintu cy'agaciro kiri relative hariyo abagore nzi cyangwa abagabo nzi avuga ati umugore wanjye ikintu yamaye ni icy'agaciro ni ukidandaza ni ukuramwo amazu ariko gico nkeneye ni nka bya bindi uhoraho yahora avuga ati mbega ibyo bimaze munzanira erega muribagiye imisozi ni iyanjye amasho yose ni ayanjye gico nkeneye ni iki ni umutima wanyu rero iyo turi ko turavuga ayo makado ni akantu kaza kongerako urumva ni akantu kaza kiyongerako ariko l'important cyangwa igihe ubushobozi umutima igihe ubushobozi kado ni umutima hama wavuze ku kintu nagomba gucisha ko gato imbere yuko ndaguha ukidevelope ko uri kuravuga uti iyo turi ko turavuga kado c'est le pourquoi iminsi yose wame wipoza question ni kubera iki ngomba kumuha kado turetse no mu byerekeranye n'urugo no mu migenderanire yacu ndaza abantu rimwe na rimwe nanjye biramaze kunshikira kenshi kandi twese tuvugishije ukuri biramaze kudushikira ugasanga hari umuntu wakoreye iciza kandi igihe wagikora wowe wari uzi yuko wagikoze sans intérêt atayigurizwa irimo mugabo uvuga ngo ujya muntu ubasha ngo arenga naho nakagendeye ngo urazi yuko narinze mva imbere y'uwo atambwiye merci ngo mbere y'uko ujya muntu yareze gute ni hahandi ugaruka wowe dans ton subconscient cyangwa inconsciemment hariyo merci uri kurarondera hariho connaissance uri kurondera mu muntu mugabo biri terma subtile birinyegeje muri wewe ku buryo wewe wibaza ngo oya jana niko ndabikora nyene kuko ndi umwana mwiza ariko hariyo reconnaissance wifuza yuko umenga yogenda akakuvuga hose ahubwo agakompoza n'indirimbo cyangwa poème icyo gituma Yesu yavuze ngo niwatangisha ukuboko k'uburyo no ku bamfu ntikubimenye kugira so wo mu ijuru aba ari we azogushimira imana ishimwe cyane rero ni iyo attitude ndiko ndavuga iyo nyifato ni igiki niyihe motivation ni ikihe kintu kigutuma gukora ibyo jewe muranza kubaramutsa ariko bo nta na rimwe baranyiyumvira ngo bagaruke ni igiki gituma ujya kubaramutsa kandi kenshi ndazi yuko abari baranyumviriza baravuga bati ibyo uvuga urazi ko ari ibyo narababaye kubona yuko icyo ndamukorera wowe watigeze aza kugikora umve bene data ndagomba kubabwira ngo Bibiliya reka nshishemo iki ikintu nabonye mu buzima muri iyi myaka maze y'agakiza si imyaka myinshi ariko si na mike ni uko nabonye mu mategeko nimba yita amalwa spirituelle mu mategeko agenga iby'ubwami bw'Imana aho wabivye umve icyo wabivye uracimbura mugabo aho wabivye siho wimburira reka ndabisubiremo
ino loi spirituelle icyo ubivye icyo umwana w'umuntu abivye aracimbura mugabo aho wabivye siho wimburira uzorabe abantu wagiriye neza usanga ari gake aribo bakugirira neza ariko imana iriyaranja ikazana abandi bakugirira neza n'ibyo ku byerekeranye n'iby'ingabire ifo yuko umenya icyo kintu sinzi ko ari cyo ugomba kongeramo kugira tuce tuvuga usi lokan ryari n'iryari umuntu yotanga ingabire icyo kintu hejuru gusinya kirakomeye cyane kubera iyo utamenye igituma la motivation biratera usi ingorane mu rugo sabudire mbe urazi ryari iyo bishitse mu gashwana ngo mbe urazi kangahe namanangiza ibintu mbe urazi ibintu naguhaye amuce mutangura kuza muraharura kimwe n'ikindi kimwe ku kindi kubera iki byerekana la motivation igituma wabikoze n'icari gitomoye sabudire angira namwerekure ko ndi wa grave c'est pour ça en fait que j'ai été blessée ah oui urumva ucugaruka ati nico gituma umuntu ababazwa donc chaque fois ubabajwe na feedback n'ingaruka mbi yico byitwa ko wakoze neza intumbere iba ari mbi kuko jene hama wakoze neza uravyibagira kuko ubikora bifite isoko mu mana imana yitanze iratanga ikibagira ntibagira dans le sens yo kwibagira mugabo yitanze ntibirindiye retour je ikintu cyose nibaza nakoze kizima ugasanga uranyibuze ngo ngo musi warafashe je navyo nibuka vraiment ariko iyo nibukije canke niyibukije ikintu nakoze saviri ko mbandindiriye ko uwo muntu anshima dans ce cas là muri ico gihe ni ngorane rero dans le couple nibaza ko iyo ntambarira haba ya motivation. C'est pour ça ko ari byiza ko twegera imana toujours kuko ni we wenyene yeza ama motivation yacu quelque part mu mahorasyo y'umugabo n'umugore ubushaka kundi agufasha akwemera agushigikira no ubanza urushigikirwe wakigwe weme gukundwe n'imana hama après ça ni ushobora kuja gutanga je rero nibaza yuko le quoi bivana nico uwo muntu azi nica fils nica akunda nica akunda ariko ivyo tuzobavuga peut-être la fois prochaine mugabo ni byiza ko imana idufasha ikatugendera mu vyerekeye la motivation. Please munatahuri gituma atanze kado hamiye bimeze nabi iyo yumva mu mutima harakano kameze ko tariko avuga ati en fait ni nkasinya ni nkiki ikintu cerekana ko umutima wawe uracagwaye uracare memeye domaine egera imana sha uwanze wivuze ibwina hari jambo wigeze kuvuga ati le cœur de l'homme est tortueux qui peut reconnaître ni verset biblique twe turibaza ko turi abana beza gushikushika hano mu kibazo uvuga uti cisenzi komeze gucyo rero numva no hagarika ngaha imana bahezagere cyane tuzobandanya tuvuga kuri ibi byerekeye ingabire ubundi bukurikira mugira umunsi mwiza amen.